Shalom shalom, turabaramukije amahoro y'Imana abane namwe. Turongeye kubaha ikaze mu kiganiro ubuzima buhindutse, muriko murashikirizwa na Niyokwizera Pacifique. Kano kanya tugiye gusangira amajambo avuga ngo kurindira uhoraho wihanganye. Aya niyo majambo tugiye gusangirira hamwe. Abantu benshi iyo bari mu bihe bibagoye, iyo bari mu bihe batariko barabona inzira, iyo bari mu bihe batariko barabona vyoroha, hari igihe bagira umutima uhagaze, hari igihe babura uko bifata. Ariko ndaje kubwira ngo kurindira Imana wihanganye. Imana irashobora guteba kuguha ico uyisavye kugira ngo bitume uyegera cyane, kugira ngo bitume wongera kuyigarukako, kuyihanga amaso. Imana irashobora guteba kuguha ico uyisabye kubera yuko wewe ukibona nka ciza, ariko yoyo ibibona yuko atari vyiza iravye kazoza kawe canke izindi mpamvu z'ubuzima. Imana irashobora kureka kudukura mu kibazo kanaka, kumbure ngo yiyerekanire muri ico kibanza, yerekana ubushobozi bwayo, yerekana ingene ari nziza, kandi yerekane ingene ari umwizigirwa. Niyo mpamvu tugiye gusoma muri Yesaya igice ca 43 ku murongo wa 2, hatubwira ngo niwaca mu mazi nzoba ndi kumwe nawe, no mu nzuzi ntizizokurengera, niwaca mu muriro ntuzosha, kandi n'urubeya ntiruzokubabura. Aya majambo aragombye kutwereka neza bizoshika uce mu bihe bitoroshe, bizoshika uce mu bihe bitakoroheye, ibihe bishobora guperturba ubuzima bwawe, ibihe bishobora gutuma ubona yuko umenga biranse. Ariko amasezerano dufise nuko namba uri kumwe n'Imana ibi byose uzobicamo, ariko uzobivamo amahoro. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana tubwira ngo niwaca mu mazi ntabwo azokurengera, niwaca mu muriro canke mu rubeya ntuzosha. Kubera iki? Ibi bisigura ngo namba twizeye uhoraho ntibisigura yuko ibibazo byose byaduhunze. Namba twizeye uhoraho ntibisigura ngo ubuzima tuzobaho n'ubuzima bw'amahoro, n'ubuzima abandi batabayeho. Na Kristo yarabivuze ngo mwisi muri n'amarushwa, ariko muhumure naranesheje. Ariko ikitwebwe ikituremesha nuko ibi byose naho tubicamwo Kristo ari kumwe natwe. Araza mu muriro agahindura impamvu zo kubaho, ibyari gutuma dusha akabihindura impamvu zituma dutwenga, ibyari gutuma dukubagurwa akabihindura ibituma tugira ubuzima. Niyo mpamvu Shadrake, Meshake na Abedenego muri uriya muriro mu gishingo cyo gusha babona ubwiza bw'Imana, mu gishingo cyo gusha bumva amalouange, bumva indirimbo zo guhimbaza no gutazira zidudubiza muri bo. Rero uhoraho aravuga ngo nimwaca mu muriro ntuzobaturira. Ndagomba ndakubwire ngo namba wizera Imana urashobora guca mu bihe bitakoroheye, urashobora guca mu bihe utabona inzira, urashobora guca ahantu ubona yuko umutima urushe, ubona yuko uko bizogenda utabibona, ariko uhoraho n'umwami adatetereza. Niyo mpamvu tugerageje gusoma muri Zaburi igice ca 25 ku murongo wa 3 avuga ngo ni koko abakwiteze nta numwe azomaramara, ariko abahemuka atanyanduruko abo nibo bazomaramara. Namba ufise ico witezemwo uhoraho, namba ufise uburyo umwiteze, namba ufise ibyo umwizigiye ko, nagomba nze kukuremesha muri kano kanya ngo ntiwiteze kumaramara. Abariko barahemuka atanyanduruko nibo bazomaramara. Wewe guma kwisezerano wasezeranye n'Imana. Abantu benshi bararondera Imana mu gihe bafise ibyo bayironderako, mu gihe bafise ibyo bashaka ko Imana ikemura ku buzima bwabo. Ariko nagomba ndakubwire ngo imbere yuko ugira ico ugomba ko Imana ikemura ku buzima bwawe, baho ubuzima bwejejwe, baho ubuzima buhindutse, baho ubuzima buzima bukwiriye kubaho kwawe. Niyo mpamvu ugiye gusoma mu gitabo ca Yosuwa igice ca 1 ku murongo w'8 avuga ngo ibiri muri ico gitabo uze wamubirimbura, uze wamuvyiyumvirako. Uragomba kubaho urimbura ubuzima Imana igomba kubaho, uragomba kubaho urimbura buno buzima, hama ibindi bihe byose ukama uri ngaho ushize amanga yuko uhoraho ashoboye kubihindura. Rero hari igihe bishika abantu bakumva umenga bagize
ibihe bibagoye, ibihe bibaremereye kubera batabona inzira. Ariko nagomba ndababwira ikintu gikomeye, Imana yatungiye Abisirayeli imyaka 40 ahantu atakihamera. Kiriya gihe Abisirayeli babona umenga ni igihe cabo cyo gupfa, babona ni igihe cabo cyo kumera nabi. Ariko Imana igihe cyose idushikanya ahantu twebwe tutabona inzira zacu, ibifise izindi nzira izozana, ibifise ukundi kuntu zobigenza. Rero twebwe ntitugomba kwinjira mu bwenge bw'Imana ngo turabe ingene Imana izobikora kugira ngo itugire neza. Ntitugomba kwinjira mu bwenge bw'Imana ngo turabe ingene Imana izodukura ahantu. Turashobora kwiyumvirisha ubwenge bwacu, turashobora kuraba abakomeye, ariko tugasanga abo bose nta numwe afise ico azotumarira. Ariko twebwe ico twizera nuko Uhoraho yavuze biraba, ategetse bigakomera. Uhoraho arahindura ubuzima, Uhoraho aratuma bikunda. Mu bugaragwa n'ahantu atakintu kihamera, ariko Uhoraho yarashoboye kwatungira Abisirayeli kugira ngo n'ivyo bari biteze yuko bizobabeshaho bamanze babikureka amaso, babone yuko Imana yonyene ibahagije, Imana ishobora kubagira neza. Urashobora kubura ahantu utabona ingene bizogenda, urashobora kubura ahantu utabona ejo hawe heza, urashobora kubura ahantu ubuzima buguteye ubwoba, ivyo uri kuracamwe biguteye ubwoba. Nagomba ndakubwire ngo urufunguzo rwo gutsinda ibi byose, manza ube mu Mana, genda uko Imana ishaka, baho ubuzima buhindutse, baho ubuzima bwose Imana igomba kubaho. Hama ikindi cyose Imana irakuzi kuva utarabaho, yari ikuzi, izokurinda muri ibyo bihuri kuracamwo, izokugirira neza. Uzobona ikoresha abuzi, abutazi, abutigeze kumenya, uzobona ikoresha ibintu byinshi kubw'icubahiro cayo kugira ngo ntumere nabi, nk'uko ijambo ryayo rivuga ngo ni koko abakwiteze ntawe uzomaramara, ariko abahemuka atanyanduruko abo nibo bazomaramara. Igihe cyose tuba turiko turabaho turi ahantu umenga turabuze ivyo twari tubona yuko ari byo byatuma tubaho, nico gihe twongera kubona akelpo canke kurundi ruhara Imana idukunda ko canke twiyumvira ko canke dufitiye umugambi mwiza. Rero nagomba ndakubwire ngo mu bihe byose uri kuracamwo, mu bihe byose uri kurabaho, aho uri kuraja, mu bikugoye byose, baho ubuzima bwejeje. Ntihagire ikintu na kimwe ucamwo gisubiza inyuma ubuzima bwawe, ariko ibyo ucamwo byose bigutere gushishikara kwegera Imana. Hama Imana izokugirira neza, izoguhindurira ubuzima, ariko kandi itarahindura ikibazo cawe, izobana nawe, kuko niyo yavuze ngo niwaca mu mazi ntazokurengera, no mu mazi izobana nawe. Mu bibazo byawe itarabikemura, izoguha umutima, izoguha ubushobozi bwo kubibamwo, izoguha imbaraga zo kubinesha, izoguha ubundi bushobozi budasanzwe. Rero mwene data, nagomba ndakubwire ngo nukuri wame wizigira Uhoraho, rindira Uhoraho wihanganye. Ni waba mu kibazo ntiwumve wihebuye cyane, ni waba mu bibazo ntiwumve umenga wotuka Imana kubera itarishura. Irafise igihe cyayo yishurira, irashobora kugukiriza muri ibyo bibazo nyene, idakoresheje izindi intervention, ikakurindirayo, ikakuzigamirayo, ikagukurayo uri umuntu ukomeye, canke ikakurindiriza ikindi gihe naho ikakwishura. Rero shishikara gushira ivyizigiro muri Kristo Yesu, shishikara kubaho ubuzima bwejejwe. Hindura ubuzima bwawe n'ivyiyumviro vyawe ubishire kuri Kristo Yesu. Abakomeye barashobora kubura inzira ku buzima bwawe, abakomeye barashobora kubura ico bagufasha, ariko Uhoraho ni umwizigirwa w'ibihe byose. Uhoraho ntiyigera hemuka, aragira neza. Icubahiro n'inganji nibibe ivyiwe ibihe bidashira. Amen. Turabashimiye kubona mwari kumwe natwe mu kiganiro ubuzima buhindutse. Reka turangize n'isengesho. Mana uri mu ijuru, turagushimiye kuri mwiza, turagushimiye kuhoraho, turagushimiye kuriho kandi uzohoraho. Ivyo ukora nta wundi yobikora, Uhoraho Jehova. Uri Imana ugira neza, turagushimiye Mwami. Turazi hari abantu bariko barabaho mu bihe bibaca intege, mu bihe bituma umenga baradendebukiwe, mu bihe bituma umenga baribaza mbega Imana iriho. Ariko Mwami, urakoze kubwa rino jambo rije kubibutsa yuko bakwiye kukurindira bihanganye, bakarindira gukora kwawe Mwami bihanganye, mu gihe utarakora bagashira ivyizigiro kuri wewe, kandi bakabona yuko ataho utokiriza umuntu, ataho utokura umuntu, ataho utomurokorera, kuko uri Imana ugira neza, uri Imana utabara abamwama bakurondera, ubiyereke ubatabare. Ni mu izina rya Kristo Yesu, amen.